bakaba bari mu modoka ifise ibiyo bitabona. Arahejeje gusambura igihugu ariko yigisha kugumuka gusa. Nagira usubira kuzana bimwe akunda kuzana ngo agateka kazina muntu wapi. Okay, iyi ni Burundi News TV wawurinde nakumenye sangwa kaze inshuti banywanyi bacu turasubiye kubamwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi wo wicusabwa manuka munsi y'video urabahanditse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro byacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu nyuma zuko biheza kumenyekana ko hari umugambo ukomeye cyane uri kuratunganywa mwibanga ntangere wo kugandagura General Guillaume Bunyoni mbere yuko igenekerezo rya 5 myandagaro rishika. Kuri ubu ngubu hari amakuru akomeye cyane ajanye n'indege ihejeje gushika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye aka kanya. Ibijanye niyo ndege ntibisiguritse umutambukanyi wahora ari umukuru w'igihugu muhisinye n'icubahiro Petero Nkurunziza Denise Bucumi Nkurunziza ngo niwe hari inyuma y'uwo mugambo ukomeye cyane. Baduhaye amakuru bavuze ko wewe n'umutambukanyi wa Generali Guillaume Bunyoni bahejeje gushika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye se yoba ari umugambo ukomeye cyane wo guhungisha abaryango ba Bunyoni canke se na Bunyoni agira toroka ibohero biruko mu nyuma zuko gushika ubu vyahejeje kumenyekana yuko Pascal Nyabenda wahora arongoye umugambo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu mwaka wa 2015 biriko bivugwa yuko yoba yahejeje guhunga igihugu ni mu nyuma zuko bo mwigendereza bamurondera irya nino mu bice bitandukanye by'igihugu. Kuva ku munsi w'ejo hari umwe mu baryango biwe atashimye yuko amazina yiwe atangazwa ku mvo z'umutekano yabwiye abamenyesha amakuru bacu ko Pascal Nyabenda yabuze mu ndwi iheze ni mu nyuma zuko vyari vyatanguye kuvugwa ko uyo yahora akomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wagira tembagaza ubutegetsi. Ese Pascal Nyabenda yoba yahunze igihugu canke se arapfunzwe nk'uko harandi makuru akomeye cyane dufise nayo yoba vyemeza? Ayo nayo muraza kuyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu mu nyuma zuko kandi havugwa amakuru akomeye cyane ajanye no kutarabana ryiza kuri hagati y'uramutswa amabanga y'ukurongora umugambo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everson Ndayishimiye. Kuri ubu abakozi b'uwo Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo na cane n'abakorera mwigendereza n'abakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu abo bose ngo bahejeje gufatwa barapfungwa nk'uko bitangazwa na Petero Nkurikiye ngo abo bari mu mugambo ukomeye cyane. Uwo mugambi nuwuhe? Ese Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yoba afise uwe mugambi ku butegetsi bwa Gitega? Ivyo navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu. Hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku bijanye n'ababurwa irengero kuva mu mwaka wa 2022 na wewe wabuze uwawe tegera uraza kumviriza amakuru ajanye n'uwawe wabuze. Muri aya makuru kandi turaza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino mu bisata bitandukanye. Turaza no gushikira ko yavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, turaza no gushikira ko yavugwa irya nino muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biruko mu nyuma zuko mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza no gushikira ko yavugwa mu karere k'ibiyaga binini na cane mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nayo mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Ibintu naho nyene birakomeye. Agatorwa Saramutswa amabanga y'ukurongora uwo mugambwe aratangaza iki? Abashinga amateka b'uwo mugambwe ngo baragiriwe amabakomeye cyane ni mu nyuma zuko muri uwo mugambwe ngo hoba harimwe indyane zikomeye cyane zijanye nuko bamwe bagiriza Agatorwa kuba yaragambaniye umugambwe. Niki Agatorwa yakoze? Ninda ari inyuma y'umugambi wo gusambura uyo mugambwe?
ayo makuru yose twayabatohoreje. wowe ico usabwa manuka munsi y'iyi video urabanditse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tuze tuyakuramburira yose ido nido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mu kanya inyuma y'aka kanaka. Eka nsubire ndabahe kaze nshuti banywanyi bacu, ndabakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'i video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko, muraca mu ntara akazogera naho nyene mu fyondeko, hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi tukaba tugarutse kugira tubashitse ko makuru akomeye cyane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, turaza no gushikira ko yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu umugambo ukomeye cyane ujanye n'indege ihejeje gushika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura muri aka kanya. Nize bucumi inkuru nziza, inyuma y'uwo mugambi wose Bunyoni wewe wategerezwa kuba yagandaguye imbere y'uko igenekerezo rya 5 myandagaro rishika. Nindari inyuma y'uwo mugambi amakuru akomeye cyane ahejeje gushika muri aka kanya nuko Pascal Nyabenda wahora arongoye umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu mwaka wa 2015 kuri bivugwa ko yabuzwe irengero, yoba yajanye nabo mwigendereza canke yahunze igihugu. Umwe mu baryango biwe yahaye kiganiro umumenyesha makuru wacu, muraza kuvyumviriza vyose ido nido. Eka imbere yuko tuyabashitsa ko yose ido nido, dutangurire kuyavuga irya nino mu bisata bitandukanye, aho kuri ubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ari uko imyaka ishika kuri 2 rumanye Salimani Niyonzima yarahagaritswe n'abakozi b'iperereza rya gisirikare kwigenekerezo rya 31 mu kakaro umwaka wa 2021, bamusanze aho yakorera muri farumasi veterinary harya kuri gare du Nord mu Kamenge. Bavuye kumutora bahitanye Vena Kayobera batazira Madi kuri parikingi ya Kotebu aho yakorera Bukokayi. Kuva ubwo ntibarasubira kuboneka. Salimani yahoze ari umunywanyi wa MSD, Vena nawe yari umunywanyi w'umugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNL. Bose bavuka muri komine Matongo intara ya Kayanza. Bukeye kuwa mbere myandagaro uwo mwaka wa 2021 kakarwi k'abasirikare nyene kagiye gufata Ernest Nzambimana batazira Wandagara canke se Wandurusi ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya, ku murwa mukuru canke se Wandurusi ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya. Ernest yakorera muri Salon de Coiffure. Ernest Nzambimana yari yahoze mu gisirikare ca kera kandi yafatwa ko ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Nawe nyene ntarasubira kuboneka. Biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu, twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye nuko hari bamwe mu bakorera uramutswe amabanga y'ukurongora umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo mu gisata cigendereza. Kuri ubu bamwe muri bo abashika kuri 6 baherutse kwezwa, bari berekamwe n'igipolisi muri Munyonyo mu mwaka wa 2022, bagirizwa ubusuma bukomeye bwo kwibisha inkoho. Bazwi mu mabi menshi cyane arimwo kwiba bakoresheje inkoho kandi bambaye imyambaro y'igipolisi, kwica no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Bama bapfunzwe ariko bamara umwanya muto cyane mu mabohero kubera baca bezwa. Eka igitangaje naho bazwi n'igipolisi nk'inkozi z'ikibi zikomeye, bahabwa ubuzima mu biro vy'umukuru w'igihugu beno mu ngoro nkuru y'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bamwe muri bo bazwi kandi ko bakorana n'iperereza. Imodoka bakoresha mu kwiba niyo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Birahambaye ko abacamanza bakora gutya, tuza turabashira habona gushika mu bucamanza bisubiye ko uwomenya abo bacamanza nico cariho c'umushikiriza manza yaba dusingiza. Ibo bari inyuma y'umugambi ukomeye cyane wo kugandagura abantu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Wa mbere yitwa Habiyambere Alegisi batazira Noma, avuka ku mutumba ku Neza muri komine Bwambarangwe ni mu ntara ya Kirundo, ariko aba mu Gatunguri Bujumbura. Sanzwe ari umudandaza
aramaze kuza arapfungwa yagirizwa ubusuma ariko nta kanya amara yaca yezwa. Abamuzi aho yapfungiwe kera mu mpimba bamwibuka ari generali w'abanyororo atwara karitsiye Mineri, bo bahoze bapfunganywe bamushira mu murwi wabo bita Bameni. Abapfungwa Kiwani bibisha amayeri y'ububeshi nayo Jean Marie Bigirimana batazira zero fote, avuka ku mutumba wa Munanira gacimbiri ka Bihororo muri komine Rutegama ni mu ntara ya Muramvya, ariko aba mu Carama asanzwe ari umudandaza nawe azapfungwa yagirizwa ubusuma ariko nta kanya amara yaca yezwa. Ubuho yaburanye avuga ko abo bandi ataho bazinanye kiretse Habiyambere Aregisi. Uyundi yitwa Mutabazi Sharire batazira Fiakere, avuka ku mutumba muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi ariko aba mu Buterere bw'isagara ca Bujumbura, asanzwe ari umushoferi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nawe nyene aravugwa mu mabi menshi, arapfungwa agaca arekurwa adatevyeyo. Azwi nk'umusuma yibisha inkoho akoranye n'akarwi ko kwa Habirishize Wiri batazira Kanyisha. Uyo Wiri Habirishize batazira Kanyisha avuka Kabanga muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo, ariko aba mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Yahora ari umupolisi mu nyuma arapfungwa ariko aca akorera iperereza. Bari mu iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo yaravuzwe mu bwicanyi bwinshi no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Azwi kandi nk'umusuma yibisha inkoho yambaye umwambaro w'igipolisi ahabwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Arapfungwa kenshi ariko amara y'akanyurume rumara agaca yezwa. Kanyisha arakekwa mu bagandaguye Koloneli Jean Bikomagu, nayo uwugira gatanu n'Indayirukiye Jowe Dasini, ariko amazina abavyeyi bamuhaye ni Mugisha Mede, avuka ku mutumba wa Ruganira muri komine n'intara ya Muyinga, ariko aba mu Kamenge. Asanzwe ari umupolisi akaba n'umushoferi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Avukana n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga Shabani Nimubona, azwi mu bwicanyi bwinshi no kunyuruza abantu. Uwugira gatandatu ni Mupenzi Korodiye batazira Natani Ndayisenga, avuka ku mutumba wa Kinyota muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi, ariko aba mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Azwi nk'umusuma akorana na Kanyisha be na Noma. Abamuzi aho yapfungiwe kera mu mpimba bamwibuka nk'umuntu yakorera ikibi rwose abandi banyororo. Nawe nyene ari mu bapfungwa akanya gato bagaca bezwa. Aba ngaba ni abakozi bakomeye cyane buramutswa amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bikaba vyahejeje kumenyekana ko bambitswe izera ni mu nyuma z'uko bafungwa bivanye no kutarabana ryiza kwari hagati y'abategetsi bombi. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye eka n'uburamutswa amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Kubu rero ngo bahejeje kwambikwa izera, abanyagihugu barafise umutima uhagaze kw'ivyo bisuma, bakaba n'inkozi z'ikibi vyahejeje kuja hanze bigiye guca bikora amabi atagira ingano. Nayo mu makuru akomeye cyane twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu, ni amakuru akomeye cyane ajanye nuko hari umugambi ukomeye cyane watunganyijwe wo kugandagura General Alegiyome Bunyoni, wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mbere yuko igenekerezo rya 5 Myandagaro rigera. Ni kumva zuko hari ukutavuga rumwe mu ntwazangabo z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kubijanye no kugumiza uyo yahora ari igihanganye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu munyororo, na cane cane ko ngo vyibonekeza ko hari bamwe mu bakomeye mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, na cane cane ko ngo vyibonekeza ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje guhindura vyose mu vyashirwako n'uwo yasubirira. Ngo bamwe mu ntwazangabo z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD babona ko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ategerezwa kuva ku butegetsi. Abo nyene ni nabo babona yuko General Alegiyome Bunyoni ngo yoca arekurwa ntagumizwe mu munyororo agaca habwa ibihano vyoroheje, ariko ico ngo abari mu karwi k'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bobo ntibabikozwa, bakagiriza ako karwi k'izo ntwazangabo
kabo ko nako kari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi, na cane cane ko gushika ubu vyaheza kumenyekana ko umuntu akomeye Pascal Nyabenda yahora arongoye umugambi uri ku butegetsi mu mwaka wa 2015 yahora ari na Somambike uboneza yamaho muhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Uyo nyene hari amakuru akomeye cane adushikira avuga ko yabuzwe irengero kuva mu ndwi iheze. Umwe mu baryango biwe atashimye yuko amazina yiwe atangazwa yahaye ikiganiro abamenyesha amakuru bacu, yavuze ko kuva kuwa kane mu ndwi iheze atawuri ko aramuca iryera hoba mu baryango biwe canke se mu bategetsi. Nabo mu biro vy'igendereza batangaza yuko batazi iyo yoba ari. Kuri ubu harihwezwa niba yoba ari mu minwe yabo mwigendereza canke se yoba yaragandaguwe nk'uko abandi bose bagenda bakaburwa irengero. Biruko mu nyuma z'uko mu minsi iheze vyavugwa ko yoba ariko aronderwa nabo mwigendereza, mu nyuma z'uko vyari bihejeje kumenyekana ko yoba afise ibirwanishe kari no mu murwi wishinze gutembagaza ubutegetsi, na cane cane ko ngo yakorana vya hafi na Bunyoni. Abamenyesha amakuru bacu bagiheza kumva ivyayo makuru barondeye ku telefone ngendanwa umwigeme Darirene Bunyoni, ariko ikiganiro bagiranye turiko turagitunganya turaza kukibashitsako mu makuru yacu aza. Biruko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ku indege Ethiopian Airlines hejeje gushika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Abakorera ngaho ku kibuga c'indege ngo babonye umutambukanyi wa General Bunyoni na Denise Bucumi Nkurunziza, umutambukanyi w'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza, waribo berekeza ku iyo ndege ngo bakavuga yuko hoba hari abarungitswe mu ibohero rya Gitega. Bamwe ngo barihweza yuko General Aregiome Bunyoni yobagiye kuvanwa mu Burundi, abandi nabo bakavuga ko ngo iyo ndege yoba yarungitswe guhungisha umuryango wa General Bunyoni. Hari uwa hafi mu bagenzi ba Denise Bucumi Nkurunziza yaduhaye amakuru ko mu nyuma z'uko Denise Bucumi Nkurunziza heza kumva ibijanye no kugandagura General Bunyoni, yahejeje gutunganya umugambi wo guhungisha abaryango biwe, kakandi ngo yaratunganyije umugambi wo kumutorokesha. Kuri ubu hari amakuru akomeye cane avuga ko amahera atari make yahejeje guhabwa abacungera umutekano wa General Aregiome Bunyoni mu ibohero rya Gitega ngo kugira bamutorokesha. General Bunyoni yobagiye guca atorokeshwa akavanwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Ese umutambukanyi wiwe na Denise Bucumi Nkurunziza barabasha kuva ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye hama bace berekeza iyo baja. Darirene Bunyoni wewe nibiki yatangaje? Se Pascal Nyabenda yoba yapfunzwe, yapfuye canke se yahunze nk'uko biriko bivugwa n'abatari bakeyi? Ayo makuru yose abamenyesha amakuru bacu bariko bayagira ko amatohoza ibizagenda bidushikira tuzabibashitsako ido nido. Biruko mu nyuma z'uko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ho gushika ubu ibintu vyatanguye kuba bibi cane. Ni mu nyuma z'uko abari mu bice vya Bunagana aribo barungikaga umwimbu wabo mu gisagara ca Goma. Ko kuri ubu mu gisagara ca Goma haravugwa inzara ikomeye cane mu nyuma z'uko biva Bunagana bijanwa mu gihugu c'u Buganda bigakomeza mu gihugu c'u Rwanda, hama bari mu gisagara ca Goma bakabisuma bivuye mu gihugu c'u Rwanda. Ko kuri ubu ngo inzara irakomeye cane mwico gisagara ca Goma. Ni mu nyuma z'uko umurwi urwanawe mu 23 nawo wasubiye kubura indwano. Abanyagihugu bari mu bice biberamwe intambara kano mu gisagara ca Goma barageramiwe. Bamwe mu bihwezi vya politiki y'akarere k'ibiyaga binini bakabandanya bavuga yuko hafatiwe kw'iyo nzara iri muri ico gisagara. N'ico gisagara gifatwa nk'umurwa mukuru wa Nord Kivu, ngo kirashobora gufatwa n'umurwi w'inyeshamba yo mu 23 mu minsi mikeyi. Ni mu nyuma z'uko ikibazo kiri hagati y'ico gihugu kandi n'igihugu cibanye c'u Rwanda naco kibandanya gufata iyindi ntera. Ivyo bibazo bizarangirira hehe? Nyeca amakuru bacu bakorera muri ivyo bice bariko baradutohoreza amakuru bizagenda bidushikira tuzabibashitsako vyose ido nido. Bakengurukire cane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone, kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mufyondeko, muraca mu ntara kazogira naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Nimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.